ikintu kinyohera cyane nuko iminsi yose ijambo ry'Imana rivuga ngo inzu ya nyuma izokwama iruta ubwiza iya mbere. Nagiye ku mugabo, nta modoka twari dufise, nta moto twari dufise, nta n'ikinga twari dufise. Muri 2001 nahembwe ibihumbi 22 kandi nari mbaye kuvuga yuko bahejeje kuturirimbira ngo uramugirira imbabazi ari kubakwira atari kumenga arahiye gucika umufasha ariko nagoma namubwira
Turagushimiye kugira neza umuntu wese ari muri kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Tukinezerewe twagomba twakira umuvyeyi wacu. Muvyeyi wacu twagomba tumwakire. Haleluya. Oya, bwira uwo muri kumwe ati Satani yaraneshejwe. Urazi igituma aneshejwe? Kubera wicaye hano. Sinzi ko hari ufise mikro amfashe ansomere muri Genèse 18. Abatahumvise ni mwitanguriro kabiri ku murongo wa 18. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho Imana iravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyene. Stop by there. Imana iravuga zamuranyishura ngo Imana iravuga ngo si byiza kuno muntu yibana wenyene. Uwo muntu yarinde abadamu bari ngaha bangirire gutya ngo Imana iravuga ngo si byiza kuno muntu yibana wenyene. Imana uko tuyizi irindi ivuga ngo si byiza egare nyene ko si byiza. Ikintu cyera kirera imbere y'Imana ntiyihenda. Imana rero iravuga ngo si byiza kuno muntu yibana wenyene. Sinashimye kwisoma kubera umwanya ari muto. Yararemye ibintu byose, iraremye ibintu byose urabona ko ari byiza, ariko Adamu cyamubwira ati cagura icyo ushaka ngaho. Urazi icyo Imana yaririndiriye ubwenge bwa Adamu. Imana ubwo yaririzi neza yuko ibyo yaremye byose bitaraba byiza hataraza we wa mugore we, hataraza we wa mukobwa we, umugore ataraza ngo bitume biba byiza. Imana yarabona ko bitaraba byiza. Adamu niyo mpamvu yabuze ikintu yoshima muri bijya byose yaremye. Rero icyo Imana yashaka Adamu abanza abone neza yuko muri ibyo harimo ikintu kibura. Iyo atabona ko kibura umugore ntiyaza. Yarahantu keke pari nk'agashugwe. Imana ikiramuzana amaze kuboneka yo Adamu ngo atangura kuvugishwa, atangura kubona ngo ibintu ari byiza. Mu yandi majambo abagore turi ibintu bituma ahantu ikirere gihinduka. Dufite capacity yo guhindura ibintu bitari biryoshe bikaba ibigoshe. Dufite capacity yo guhindura ibintu byari bibishe bigaca biryoha. Aho ikintu cyari kibuze umugore ahashitse bica byuzura. None si ijambo ry'Imana ngo si byiza nkuko Adamu yibana wenyene. Burya nyine si byiza ko nawe nyine aba hatafise. Rero ni ijambo ry'Imana. You are blessed. Ngo si byiza ko yibana. Mu majambo yandi ni byiza, biba byiza iyo turi kumwe. Isi idafise umugore nukuri ngo ibibishe. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Inzu idafise umugore ibibishe. Abamama mundugiriza ibiganza. Imana ibatereke mu buryohe mu izina rya Yesu. Imana ibaha amastrategy yo gutuma ingo zanyu ziryoha. Imana ibaha amastrategy yo gutuma igihugu kiryoha. Muri umunyu w'isi mu izina rya Yesu Kristo. Nitwe dutuma ibintu biryoha, nitwe dutuma ikirere gihinduka. Mbega ni ikirere cyaparanganye umugore ahashitse situation ihinduka. Mwikomera amashi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka badusomere muri Esther 2 umurongo w'7. Nibwirira bigeme aho nariko mbwira abagore. Musomere Esther 2 umurongo w'7 gushaka ku 9. Turasoma mu izina rya Yesu. Mordekai yari yareze Hadasa ari we Esther mwene se wabo, kuko atagira se na nyina.
kandi umwigeme yari mwiza w'umunyakaranga. Maze se na nyina bamaze gupfa, Moridekayi aramujana aramurera nk'umwana wiwe. 8. Nuko ibwirizwa y'umwami n'icyagezo ciwe bimaze kwamamara, abigeme benshi bagakoranirizwa ku mugwa Ishushani ngo barindwe na Hegayi. Esiteri nawe ajanwa ibwami ahabwa Hegayi nyene. Urakoze. Esiteri ngo yarezwe nande? Na se wabo. Yarezwe na se wabo Moridekayi. Igihe cyo gucagura umwamikazi kigeze, Esiteri yajanywe mu bandi. Yajanywe kubera iki? Esiteri yari imfubyi kandi ntiyarezwe n'abavyeyi be mu buryo bw'umubiri, kugira ngo umuntu akurere agushingira intahe, agire kapasite yo kugutwara ibwami ngo gutorwa nuko ufise indero nziza. Aba yarabonye kuri umwigeme wo kuja mu mahiganwa. Rero abigeme bacu mugire gutya, mugire ingeso nziza kuburyo abavyeyi banyu bazobatora bakabatwara mu mahiganwa. Si ibintu byose bijamwa abigeme, si ibintu byose byitabirwa n'abigeme, ariko ukugira ngo bazogushikana aho hantu bivana n'ingene wifashe. Somera ku murongo w'10 ndiko ndarangiza ako nibwirira abigeme nje kubategura kugira ngo ijambo ryose batura kuri wewe wumva ko ritekeye ubushobozi, kuko nabo byabahinduye ubushobozi. Haleluya. Bo bwabo barubashwe, bo bwabo ni icubahiro, ariko kugira ngo babishikeko ni ibintu byinshi baza kudusangiza kugira ngo nawe bironkeko. Dusomere ku murongo w'10 ndiko ndarangiza. Esiteri ntaho yigeze aserura ubwoko bwabo ubwo aribwo cyangwa umuryango wabo, kuko Moridekayi yari yaramwihanije kutabivuga. Ako okuramo ngo yari yamwihanije kutabivuga ni ukugira ibanga. Imana ishimwe cyane. Yari yaramwihanije kutagira icyo avuga kandi yabikurikije uko nyene akonye kari mu bindi byo gutuma ushika imbere. Abigeme bagizene bafise ibanga. Simbira kuri 18 hari akantu ushaka gukurayo n'abamenyekana biwe amazimano akomeye, kandi ayo mazimano yari ku bwa Esiteri. Ibihugu abiharira ikori. Urakoze. Ibihugu abigirane kubera nde? Kubera umwigeme Esiteri. Ndashaka wiyumvire guharira igihugu cyose ikori kubera umukobwa umwe. Esiteri yari yarahinguwe ku buryo igihe yatogwa igihugu ngo cyaciye giharirwa ikori kubera umukobwa umwe ari wewe wicaye hano. Kubera umukobwa umwe yaje ngaha kumviriza icyo Imana imushakako. Esiteri yaramenye neza icyo Imana imushakako, aratogwa. Amaze gutogwa ngo umwami ntiyahereje ngaho, yaciye akoranya amazimano atumira abandi bose bo mu gihugu kubera umukobwa uyu, yongera harira igihugu cyose ikori kubera umukobwa umwe. Birashoboka wa mukobwa uri ngaha ko igihugu cyose giharirwa ikori kubera wewe. Birashoboka wa mukobwa uri hano ko hari impinduka ishobora kuba kubera wewe uri umwe. Imana ishimwe cyane. Wa mama uri ngaha icyo Imana ikwiteze ko ni giki? Iratekeneye kuhindura ibintu byose ubona ko ari bibuga, nta wundi wo kubihindura ni wewe. Ibyo bintu bitagenda neza nta wundi wo kubikora ni wewe. Wa mukobwa we burya ibyo ubona bidapasa nta wundi ni wewe Imana ibyitezeko. Amashimeshi twakire Jidia atwakirire talk show ya mbere igombibe bayikore mu bubangutsi bwinshi kugira ngo ibyo twateguye byose bigende neza. Ongire gutya haleluya. Sawa, komera mu special Imana rero. Imana ishimwe. Ego, ndabakiriye rero mwese mu izina rya Yesu Kristo. Kaze mu mwanya mwiza w'ikiganiro kidasanzwe aho bano bamama b'ubwiza bagira badusangiza ibintu bidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Jewe ndiko ndavuga nitwa Madamu Gateka Jidia, benshi banzi ku izina rya La Colombe wanjye mama Eza. Reka rero duhe kaze abatumire bacu b'ubwiza muri kino kiganiro kugira ngo batwidondore mu buryo bwagutse. Batumire beza kakari ko mutwidondora mu buryo bwagutse.
akadetaye kose mukaduha. Imana ishimwe cyane kugira ngo uri harya aze gufashwa by'ukuri abazi neza abo muri. Reka rero duhera aha anya kugira ngo batwidondore kaze mama. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Nibaza ndi muri Tansi Generation. Mama afise umugabo umwe kubera hano abazimiye rugo bose batanu, ariko jewe mfise umugabo umwe kuko ijambo ry'Imana ribivuga, hama nkaba mfise abana 7. Nabo bana 7 harimo abana b'ishuri generation cyaribuka yuko abana baje kuga Tansi generation. Sinzi harimo bari na muri Tansi generation nkekataratahura neza ibyo Tansi generation. Ibi bitamenyekana zirakurura ibintu byose. Ushuri birimo abahungu bayibonye ku mafishe nk'abamuyobozi mukuru mwihinguriro rihingura umunyu yitwa GBC. Rwose mumukomera amashuri cyane bitewe ko ubumenyi iwanyu. Reka duhe kaze uriya nawe twese neza. Haleluya. Jewe rero mvuka mu muryango umeze neza cyane. Nakuze ndi umwana asinishijwe cyane kuko nari umuhererezi. Imana ikirantabara kimpa n'umugabo w'umuhererezi. Muca mwumva ihagaze ko tuvuga ko turi abahererezi twese ingene bigenda. Rero jewe nagiriwe neza n'Imana. Jewe maze nubatse mu 2003 mugabo sinari kabandanya ishuri ngo bantereke abantu babona bashaje ntitwo kwiga. Nubatse mu 2003 hanyuma ndabyara umwana wa mbere wa kabiri hama ndavuga ntereka nongeze ku gatoya canagenda ndiga kaminuza. Burya harya kugira Imana ikugirire neza kenshi igira n'Imana igira n'icyo ihagazeko. Haleluya. Uno munsi nimba ndicondi ni kubera nagize umwete nkaja kwiga ashaje. Ego mama shimetiye ikabera kico bimaze. Yesu nashimwe cyane. Rero nabwiye mfise abana 2, umuhungu n'umukobwa. Sinzi ko Imana izo muhabi n'ubushuri nka nuzeya musaza kuko umuhererezi afise 18 ngira ntawe ubizi 2025 ndashobora kumukurikira. Rero ndashimira Imana kuko yampaye ibitsina byose, yampaye umuhungu n'umukobwa nka n'umugabo umwe atekereje cyane avuga make mugabo w'incabwenge cyane. Ahanini rero nshimira Imana kandi ico yangize kuva shitse muri aha turi muri Tansi generation megachurch ibintu byarahindutse. Ako rero ariko ngomba kubibira umuntu wese w'umushitsi yaje ngaha. Aha hari amavuta yorosha ibintu. Amen. Jewe naje ngaha mu 2000 muri 2020 oya naje ngaha ni 2020 mu ntango yaho maze guca bugufi neza munsi y'amavuta y'umubyeyi. Imana yaciye iteka. Amen. Iranutse. Amen. Kubera iki? Kubera nari namaze guca bugufi munsi y'amavuta y'umubyeyi wacu King D.
Diyodone rero ni umwe mu bakenyezi bo muri ino shengero Imana yateye iteka irangirira neza naje ngenda n'amaguru mugabo ubundi ndafise akanyunguruzo kandi katari gatoya rero Imana yo mw'ijuru tubandanye tuyomako tubandanye tuyibera bizigirwa nk'abakenyezi izo nayo izobandanye dushira hejuru murakoze amashyi cyane tukabagira muri mu gukomera amashyi rero ni mwana wawe sawa koma yandi mashyi menshi cyane turamushimiye kuko mwidondoro wiwe nabwakire Madame Beniye nawe atwidondore Madame Beniye ninde ku batamuzi babaramukije babaramukije mu izina rya Yesu nitwa Nshimirimana Beniye hano hariho amazina menshi mu ntanzira mugabo izina ry'ukuri ni iryo Nshimirimana Beniye hanyuma ndi umumama umukenyezi umugore afise umugabo atagase mwiza umwe ndashima Imana ko Imana yampaye umugabo dukundana ankunda kandi nkamukunda Imana nkamukunda hanyuma ndafise abana batatu umuhungu n'abakobwa babiri mu buzima bw'inkemu ndi umukobwa wa Apotre Dieudonné Segera ngaha muri iri shengero nkaba ndi umurongozi w'abamama hano ubuzima busanzwe bw'umuntu akora ndi umukoreseri w'ibirato umukoreseri w'ibirato bya abantu na magaze kuvuga ngo ukeneye kimwe muri ibyo ndahazi isigaye kandi abizi yabishoboye yiyemera isigaye nanezerewe kuba mwanumiye muri kino kiganiro Imana ibongere umugisha amen umugore amashyi cyane abantu bose murabona yuko bakivuga kagiye kuvuga bakibatwere kubera yuko umumama nyine w'ubwiza abikora neza cyane Imana ishimwe rero kubw'abatumire bacu uyu munsi twumvisemo abateji harimo abadamu harimo n'abikorera ibyabo uyu munsi bibaza ko bafite amabanga menshi cyane bagiye badusangije kugira ngo jewe nk'umumama nawe nk'umwigeme uri ngaha hagire ikindi kintu uza gutahana Imana ishimwe cyane reka duhere kuri mama Jebesi haleluya mama turifuza kukubaza ikibazo kimwe jewe natewe iteka nanjye muri bamwe bashoboye kumwakira nakwihweye icya mbere araberewe umukomere amashyi cyane araberewe rwose ukabona ko izinzigo umukomere amashyi meza nashoboye kumubona yuburuka imodoka yiwe afite imodoka nziza ubu turabona umumama yambaye aberewe avuye mu modoka yiwe nziza tena ibibazo byinshi rero ngaho hantu birandira n'abatera ndavuga ati Mana aho ushikira hari jewe mu ry'abantu hari ikibazo ndakubwira kimwe kandi nizera ko nawe w'icyo kibazo ushobora kuba ugifise muri wewe Imana ishimwe cyane reka mama ko tukubona uberewe ko tukubona usa neza kandi amatwi asumira ufise umugabo nawe nyine akomeye kuba ari kubera warongowe n'umugabo afite amafaranga menshi igituma wowe utagaze gendera mu modoka nziza usa neza kubera yuko warongowe n'umugabo afite agafaranga haleluya haleluya kuba mberewe icyambere cyoco nuko amafaranga kuko amafaranga niyo yaguze zino mpuzu nambaye kuba ndi mu modoka nziza iyo modoka nyine yaguze iki amafaranga hama mugabo turabizi yuko byose byaremwe n'Imana byose byaremwe n'Imana kuko yuko Imana niyo yazanye ayo mafaranga hama turashobora kugura ivyo bintu haleluya ariko nibaza ko novyagura cyane ego twifuza yuko byagura kubera
ego byose bakubwiye n'ubundi bikoranije hamwe ikintu cy'amafaranga kandi birumvikana yuko birashoboka ko ari kubera n'umutware afite n'amafaranga nawe ukaba uyafise mugabo cyo kibazo ufise bagifitiye nko kubigera mbega natwe twoca turindira isengesho ukavuga ati mana abige muri ngo bari hano wanza rumbire rwa mene isengesho tubwire imana kimana n'ukuri duha abagabo natwe bababwiza tuba nico dushaka kumenya cy'ukuri niba dusaba agafaranga mbega abigeme turi hano tubwire imana yuko twifuza abagabo bababwiza tuba aba ari ryo sengesho tuvuga ate cyane reka tuvuge kuko twaje kuvuga ngo ico umukenyezi imana imwiteze ubwiza irakwiteze kubwiza kuko twari mu ishusho yayo iratwiteze yuko tugenda n'amamodoka meza kuko yavuze munsi n'ibiyuzuye n'ibyayo iratwiteze ko tukayangana nyene mu bwiza bwo hejuru kuko ni twebwe turi icyitegererezo cyiza hano kuri ino si cyane cyane abakenyezi bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mbega ngaha twese twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza nicyo gituma gahantise yuko kuberwa n'ibyacu amafaranga n'ibyacu ibintu byose byiza ibyacu kuko papa wacu niwe abiganza hama tugiye ambonye urumva n'umukenyezi yambonye mu bukumi nicyo gituma ciye yibaza ati ibyo byose ni kubera afise umugabo yoba afise amafaranga ariko ngira ndababwire yuko kugira umugabo afise amafaranga cyangwa ukarongorwa n'umugabo adafise amafaranga byose ni byiza kubera yuko umuntu wese afise igihembo Imana yagiye amutegurira n'igihe azobishikiramo kandi tubiravye burya nasanze atari jejembe nyene mberewe jenyene ndakora mushengero mwese muraberewe bisigura yuko tuberewe kubera yuko twakiriye Yesu umwami n'umukiza tumugira ubuzima bwacu hama ijambo ry'Imana riratubwira yuko Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu reka nk'uko twavuze yuko icyo Imana yiteze ku mukenyezi tukinjiremo cyane kugira ngo tubone igituma noba mberewe jewe icyo nafatiye icyatumye mumbona mberewe cyangwa noba mfise imodoka nziza nabikuye hari aho nabikuye ni mw'ijambo ry'Imana ni mw'ijambo ry'Imana reka dusome mu migani itanteye kuva kuri 10 gushika kuri 31 n'amajambo menshi cyane avuga umugore aroranye ijambo ry'Imana ngaho riratubwira ngo ishimwe ry'umugore aroranye umugore aroranye ninde yomuronka kuko ari w'igiciro kurusha utubuyenge twita marijani umutima w'umugabo wiwe wamwizigira kandi we ntabura inyungu uyo mugore amugira neza ntamugirira nabi iminsi yose yo kubaho kwiwe arondera ubwabo bw'intama n'ipampa akoresha amaboko yiwe umutima ukunze mu bintu bya mbere byamfashije muri buno buzima ni gukora ikintu umutima wanje ugikunze wumvise akabanga ka mbere gukora ikintu n'umutima ugikunze ako kandi kabanga uri umumama cyangwa uri umukobwa uri ngaha igikorwa cyose cyo muhira igikorwa cyo ku kazi aho ufite akazi ugikore ugikunze atari kubera ko databuja ariko arakuraba atari kubera umugabo ariko arandaba kubera yuko inyungu ni wewe kandi Imana irakunezerwa cyane kubera yavuze ngo nyine ikwiteze yuko uzokora igikorwa cyose ugikunze reka tubandanye kandi havuga ngo ameze nk'amato y'abadandaza ibyo kurya naho byoba kure abikurayo ntibavuze umugabo ariko ngaho bari kubatubwira umugore abagore hariho bibatuka abagabo aribo bazoza barazanira rasiyo nagira ndababwire kuba uri ngaho wa mukenyezi we cyangwa umugore burya ikirasiyo icyo kuzana icyo kurya mu rugo burya ntibijejwe umugabo wenyine mbere twebwe Imana yaratwizeye cyane yavuze ngo tumeze nk'amato sinzi abo baba barashyize kuri poro yo Bujumbura bakaraba ubwato bumwe bwonyine bita ko ari butoya
uza gusanga kuzana nk'itoni 160 ijana niyo twita ko ari ntoya cyane. Sinzi itoni 100 burya tuzipakenga nk'umunyu burya isare yokuzuwe iraze rero ijambo ry'Imana tugiye ngo tumeze nk'amato y'abadandaza icyo kurya naho byoba kure tubikurayo. Kuba rero hariho gukehanirwa mu rugo wa mugore we urabifisemo uruhara kukubwiye guhaguruka kugira ngo ibyo kurya bize mu nzu. Mwandi majambo mama umugore inwaye to transport itari byiza byose bibaho mu rugo cyane nako turakandiriye kandi turakandiriye. Tugiye ku murongo wa 10 tuvuga ngo uwo mukenyezi akenyeza inkomezi agakomeza amaboko yiwe. Amaboko yacu abakenyezi gusigaza gusa ariko amaboko yacu turayakomeza mu bikorwa. Haleluya. Nitwe yasoma yose ariko haratubwira ngo umugabo wiwe n'umumenyekana mu ikombe ry'igisagara iyo yicaye hagati mu bakuru b'igihugu. Abagabo bari ngaha burya hari ukuntu muboneke wicaye ahantu kubera bajya abagore banyu. Hajya abantu kenyezi imbere nibabona umugabo yicaranye n'abandi adafise icubahiro bamubona ko ari nyarucari, attention, kubera yuko biritweretse ko umugore abanye ni watuma uwo mugabo aba umumenyekana. Haleluya. Ico nico Imana ikwiteze ko umugabo wawe azomumenyekana nawe ubishizemo uruhara. Si kuryama gusa ariko turavuga mu ndimi zitamenyekana brebosha tayamane agiye kukazi tumusezera mwomezi toreboka toya sekoya mane rekusha tenonda kristo aho hageze arakayangana kubera hariho icyo wamurungikanye. Haleluya. Bege abandi Imana turungika abagabo ngo pakugenda ngo mbega ngo ngango umaziki oyaya tumugira genda tandura amafaranga ikibazo ko cyose bikuberako genda uraheza amaja n'amaza genda ufise igikundi aho udodoye hose urakwakira genda ufise ijambo kuko mwebwe w'Imana muri kumwe. Abana biwe bava hasi bakamuhezagira n'umugabo wiwe akamushemagiza matoya masikaya. Iyo umugore aroranye ni ngombwa umugabo ahageze burya nyine aritoraguza akavuga ati jewe Imana yambwiza ni umugore mwiza, umugore afise umugisha, umugore azi gukora, umugore azi kuroranya. Haleluya. Ijambo ry'Imana ngaha turabandanya ku murongo wa 31 aragahabwa ibivuye mu maboko yiwe kandi ibikorwa vyiwe nimushire hejuru aho bakoraniye mu ikoraniro ry'igisagara. Haleluya. Tuvuga tuti ndi umugore aroranye. Rero muri ibyo bikorwa nyine turiko turakora ushobora kuba muri kano kanya ukavuga ati jewe none kumenya nta kazi mfise. Burya hajya muhira urafise akazi ukurikirana ingene umugomba wawe n'akazi aberewe kandi afunguye ko baratakora mu nda, ukurikirana ibibondo, ukurikirana ibintu by'urugo kwama rusa neza. Nta mugabo n'umwe atanezererwa n'urugo rusa neza, ibintu bipanze neza, ibintu bitari mu kajagari, arumva ananezerewe kuzana n'umushitsi wiwe mu rugo iwawe. Rero ivyo vyonyene rero hajya aguhaye hajya bari baravuga ati thank you Lord Jesus. Hari abagore rero banyegeza n'amafaranga bahera ntabwo murumva kanyegeza ati mugezewe nzoterekana mw'ibarabara nyene ry'umugabo agataca amaze nyene ngende ncafuye kugira nyene bamutwenge. Oya ahubwo uri kurimaramaza kuko umugore aroranye ahabwa ibivuye mu maboko yiwe. Rero mukenyezi mwige muri ngaha icyo Imana ikwiteze ko nubwo bwiza, aho utabugaragaje uzobimaramaje, aho utabugaragaje uzobitukishije, aho utabugaragaje uzobitukishije n'umugabo Imana yaguhaye, uzobitukishije
rujya rugo urimo sonane kuramutugishije kubera yuko ijambo ry'Imana rivuze yuko turaroranya kandi turakenyeza amaboko yacu inkomezi, turakora kandi tugahabwa ibivuye mu maboko yacu. Rero mwambajije muti twabonye tuberewe, ni normale kubera yuko narahawe ibivuye mu maboko yanjye. Ntaraheza cyane. Umukomere amashyi cyane umubyeyi kuguri ayahaye ko amashyi abantu bafashije aduhaye amabanga menshi. Urumva tewe n'abandi bariko bariyumvira ati mbega byavuye ku mugabo, muratumva yuko ego akapanga kari karatubwiye ati nyabuna ahubwo ibi bintu byose nubwo vyoba bimeze uku hariho pare yiwanje kuko hari ico Imana yashize muri jewe. Imana ishimwe cyane, nizera yuko ufashijwe nawe nanje nk'uko ndiko ndafasha. None mama muratubwiye byinshi bitandukanye, none je nashaka kubabaza mu buto bwanyu canke mukimenyana n'uyo mubanyi mwatanguye bimeze nk'uko mwari mufise ukunyene tubabona, byari mwambara nk'ukunyene cyangwa mwari mufise ivyo nyene mwatubwiye mufise, vyoba byari bimeze gute? Vyoba byarashize mukabaho mu buzima? Ikintu kinyohera cyane nuko iminsi yose ijambo ry'Imana ngo inzu ya nyuma izokwama iruta ubwiza iya mbere. Ntacyo bitwaye yuko hariho n'ayarongowe si imodoka, ariko twebwe nagiye ku mugabo nta modoka twari dufise, nta moto twari dufise, nta n'ikinga twari dufise. Mwavyumvise? Sa? Nukuri nubafashije. Uravye ijambo rimwe nihutse, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo naho amatanguriro yacu yoba matoyi cyane, ngo naho amatanguriro yacu yoba mato, amaherezo tuzogirane, tuzokunguka cyane. Uyu amatanguriro yiwe yabaye mato, mugabo uyu munsi ari hano nka deje ariko aradusangiza experience y'ibintu byinshi yaciyemo mu buzima, adutera n'imyegero. Nawe uri ngaha niwizere bizogenda neza. Murakoze cyane mama, reka duha akanya gatoya mama Diana nawe turifuza yuko adusangiza aka kantu. Turi kuri teme ivuga ngo icyo Imana yiteze ku mumama canke ku mwigeme. Hariho akantu wacishijemo uriko uradushingira intahe usa nk'utwidondora ati ibi bintu byose nubwo mwabonye bimeze uku, hariho ukungene nigeze gufata umwanya n'abavyaye n'abagize ndasubira ku ishuri, ubu rero ico ndi ndemezwa ko nagishikanyeho n'ukungene no banarize cyangwa narahawe ubumenyi runaka. Mbega muri ubwo burere nyene, muri ako karere nyene, ni ikihe kintu Imana yiteze ku bigeme cyangwa umumama? Umumama wo kuguma mu rugo gusa, umumama wo kuraba abana gusa, umumama ni ikihe kintu Imana yiteze ko muri iyo domene? Kaze cyane. Umumama cyangwa umwigeme Imana yiteze ko byinshi cyane, Imana yiteze ko byinshi cyane. Reka dusome mu Migani 13 umurongo wa 4, haravuga ngo umutima w'umunyabute urifuza ariko ntaco uronka, ariko umutima w'umunyamwete uratotahara. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umukenyezi n'umwigeme Imana icumugombako irashaka ko ari umunyamwete. Nimba ibyo byose twarabishitseko, nimba uno munsi twicaye aho twicaye twaragize umwete turakora ibyo twategerezwa gukora, hanyuma Imana iduhezagirira ku kivi twariko. Umukenyezi yabivuze neza, ticubaka ntari kingana n'isego. Jewe nubatse mfise akazi mpembwa 22,000. Murabyumva? Muri 2001 nahembwe 22,000 kandi narimbaye kuvuga yuko Imana irashaka yuko umukenyezi aba umunyamwete kandi ukagira n'ubwenge kugira ngo ushobore gutunganya neza ibyaho uherereye. Jewe naragize umwete mu tuntu twose. Ejo bundi none ariko ndatera inkuru umuntu ndiko ndamubwira yuko jewe mfise
imyaka itarenga 18 nagenda ibirometero bishika 15 ngiye kurangura akantu ntashobora kuvuga mugabo ako kantu nakaranguye 2,000 naronka 4,000 murabyumva murumva kumwe tatari uno munsi jewe nagiye mu ishyirahamwe ry'abakenyezi mfite imyaka 20 nari trésorier jewe mu bantu buguruje imitahe yabo muri ikodewura y'izi Ngozi jewe nari ndimo ndi umunyeshure niga Ibuye kuvuga yuko birasaba ko ari ikiguzi nawe gusaba ntujya kwicara nk'umumama ngo uzobisanga ngaho ubonye ntujya kwicara ngo urindire ko umugabo akuzanye hajya ani ubunye jewe ngiye umutware wanjye avuga ati madamu haricaza kuzana nanjye nkavuga nti umutware wanjye haricaza kuzana nta kintu gishobora kubura jewe ngenda nkarondera nawe akagenda akarondera ntacyo tubura mu rugo Yesu nashimye rero mugabo ibyo byose ni ukugira umwete ntiwicare muhira ngo jewe ndarindiriye umutware wanjye yagiye ku kazi ejo yarahembwa menshi aradandaza ni umugwizatunga reka nanjye nicare namikare byose bankorere ukibagira yuko ejo bya bindi ariko arakora utariko urabikurikirana arashobora no kuva mubi urasibye uca ubikurikirana gute wahora wabikaye kwa muri muhira birasaba rero yo kugira uwo mwete hanyuma kandi muri iki gitabo nyine cy'imigani igice cya 14 murongo wa mbere haravuga ngo umukenyezi wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe umukenyezi wese w'ubwenge ategerezwa kubaka urugo rwiwe ngo nayo ikijuju kirusambuza amaboko yawe wewe rero nk'umukenyezi yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe utegerezwa kuzana impinduka mu muryango wawe utegerezwa kuzana impinduka mu rugo rwawe mbese no ngaha mu ishengero utegerezwa kuzana impinduka ukerekana yuko hari icyo Imana yakoze ku bwawe nimba ndi ku kazi hategerezwa kuba itandukaniro ryajewe n'undi muntu wese atakiriye umwami Yesu kuko bafise ikingera mu kazi nkora yavuze ati ugakora ugakunda utegerezwa kubikora ubikunda kandi ukabikora utiyumvira ngo nakari karambona ugatunganya akazi jewe uvuga ati ngomba gushimisha Imana yakampaye bwa mbere nongere shimishe n'umukoresha wawe nawe nyine aboneye ko ndakora neza ntugende ngo nuko jewe ngo ndi umuyobozi ngo reka ntonde saa 3 nta wundi aba reka ntonde saa 3 ahubwo zinduka gusumba abandi bose ubicitegererezo hamwe n'abandi bakozi bavuga ati mbega ujya kubera iki bimeze kure bazoza barakuvuga bavuga ati ujya burya rero niyo umwegereye akuganirira amajambo mazima rero abantu bagukorera amashuri cyane kubera urikura kandi amabanga adasanzwe by'ukuri urikura kwishurira ibidasanzwe rero niho ndafashwa rwose by'ukuri aya majambo ataba muri amajambo y'ubwenge n'ay'ubwenge muriko murafashwa hoho mubagere gukora kugira ikintu kidasanzwe cyane akora turindira iby'umugabo ndetse mu gihe kimwe turi ku ishuri bagabana baza ngo ushaka kubiki abaza umuhungu uti ushaka kubiki muri kazoza utashaka kwiga cyane ngo uzobe perezida hari umukobwa bari bicaye ngo nawe ushaka kubiki ariyumvira utari icyo ushaka ngo nuko aho umugore w'uyu kubera yuko use kandi wa perezida ashaka ko umugore wiwe reka rero dushimire abamatiera kuko amajambo meza dusangije tunyarukije cyane mu bubanguzi kugira ngo tubaze ikibazo kimwe umukuru w'abamama ariko mu boroganije bino bivu byose mubona mbega aho ku bwawe ni iki Imana yiteze uwitwa umumama canke umwigeme ni ikihe kintu by'ukuri urasheko neza ati iki nico Imana yiteze haba ku mwigeme cyangwa umukenyezi wese ari ngaha hariho cyane murakoze dusome itanguriro igice cya 2 umurongo wa 18 havuga ngo uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko umuntu yibana wenyine yigenda amuronderere umufasha bikwiranye aha turiko turabona igihe Adamu yararyamye
hanyuma imana ikimukuramo urubavu rumwe ikibumbamo umugore ikimujyanika impande yiwe, hanyuma yikanguye ngo acabyuka asanga hariho umugore pembeni yiwe, bimutera mu munezero kugeza n'ahavugisha. Rero turiko turavuga ngo icyo imana yiteze ku mukenyezi canke umumama. Nari niyumvira kirya gihe Adamu acikanguye Eva ajyana impande yiwe yari umukobwa, sibyo? Sibyo? Bari yari bwamugiye umugore akijyane, ni ukuvuga ngo akimubumba akamushyira pembeni yiwe yari umukobwa. Bisigura ngo ndabiraze neza nasanze ikintu cya mbere gikomeye ku bwanjye cyo mwibaza cy'umutima wanjye wanyeretse mu isomye ijambo ry'Imana. Imana yiteze ku mwigeme cyangwa umumama nuko ari umufasha, dushaka ngo kumufasha. Tuvuze rero kumufasha, abantu benshi barishizemo yuko kuba umufasha ari igihe umukobwa azokura akagenda mu rugo gufasha umugabo, kumufasha kwiyagaza hatihanja, icyo cya mbere. Hanyuma kumufasha kumugaburira, kumwitwararika muri ibi na biriya. Ariko ndabye Imana ikimubu ikamushyiraho ataraba umugore akiri umukobwa, nawe nyene yari umufasha. Imana yamubona nk'umufasha. Ni ukuvuga ngo Imana iremye umwana w'umukobwa akivuka agishika ngaho, iremye imfashanyo y'umuryango, iremye imfashanyo y'igihugu, iremye imfashanyo y'ishengero, iremye imfashanyo y'ikintu kanaka ya sosiyete. Ni ukuvuga ngo Imana igishikana umwana w'umukobwa ngaho, ubu ni ukuvuga ngo wewe uragiye kubyara umukobwa n'umuti ndahejeje kubyara umufasha. Rero abamama benshi tuzi yuko bahejeje kuturirimbira ngo uramugirira imbabazi ari kubakwira, atari kubenga arahejeje gucika umufasha. Ariko ndagomba nakubwira, sinzi ko urabona umwana w'umukobwa akivuka ku myaka 7 arashoboye koza ibyombo, arashoboye gukubura, arafasha utuntu kanaka. Ni ukuvuga rero nagomba nakubwira ngo wigeze mu mama uri ngaha, muri wowe utekeye ikintu bitwa gufasha. Amen. Amen. Ibintu by'uko abana b'abakobwa umenga amafaranga yova mu bahungu, ibyo bintu tubikishije mu murongo wa Rute biragahera niba uri umufasha. Ni gute wowe bwakuretize abahungu atari wowe bafasha ubaha amafaranga yo kugura amapantaro? Wakibagiye ko wowe wavukiye gufasha. Gusaba yuko umuhungu wo bakuretiza kubwira ati amashesheti yaheze akabona hanyuma imiryango iwacu wa mukobwa ndacyari ko navuga ku mukobwa wa mukobwa umukobwa bazanira amavuta bazanira mu kintu cyose. Nagomba nakubwira ngo mbere kunyene umenye ngo jewe navukiye gufasha muri uyu muryango. Bategerezwa kugira jewe nzanye, bategerezwa kwambara ndabambitse. Ibifatanye muri ubuye yavuze ati irumwere aho ni ku ruhande rw'umukobwa. Fata yuko uhereye no munsi umenye ko icyo Imana ikwitezeko igushyize mu muryango ishyizeho imfashanyo y'ikintu icyo ari cyo cyose. Nicyo kimwe n'umumama, nicyo kimwe n'umugore. Nagomba nakubwira ngo icyo ubereyeho ugufasha. Niba uri mu ishengero ukabona ntacyo urafasha, menya neza uti bigombaho ko jewe ntari imirimo. Turangiza dushimira abatumire bacu, by'ukuri barakoze cyane. Madamu Efrine ibyo bakubwiye bingana abandi babyanditse ntituzobyibagira, tugomba kubisubiramo kubera watwigishije icyo ari cyo umugore ahoranye n'icyo Imana yiteze ku bwigeme n'umumama. Dushimire mama Diera kubona by'ukuri yadusangije akantu kadasanzwe. Nayo mama Shurwe wewe yewe
turamushimiye by'ukuri ukungene yabanye natwe, ndabashimiye ukungene mwatwitabye kugukurikira muri deuxième édition. Tuzotangura kare kugira ngo tubageko neza, muduhe mwongere muduhe, kandi bizoba ari ibintu byiza. Ndabasabe rero ngo bakomere amashyi menshi cyane basubira kubyagira mu bibanza byabo. Amina. Praise God. Now, Miriam yari umuvugishwa kandi ari umugore, nagomba ubwirire umugore cyangwa umukobwa muri kumwe birashoboka ko nawe uvugishwa. Oh my God. Wamubwiye buke buke? Sibira wundi kurundi ruhande, turakunda cyane ko Imana ikwereka ibyo abandi batayikora muri. Hallelujah. Ibintu byo kuvugishwa Imana bihereye abagabo, ariko nagomba ndababwire ngo kuri Miriam yari umuvugishwa n'Imana. Elle prophétisait. Birakunda kuvuye muri kino gikorane amaso awe y'inke mu yuguruka mu izina rya Yesu. Abavuze amen babere gutyo ibintu bitarahera mu izina rya Yesu. Ariko Miriam hambavu y'icyo tumwigirako hari ibyo tudakwiye kumwigirako. Icyagiye kubona na Miriam ni urusaku. Usomye mu gitabo cyo guharura igice cya 12, Miriam yiherera na Aroni batangura kuvuga Mose, bavuga iby'icyaha yaguyemo. Nawe ukaba ukeneye kugendana n'Imana ugiye rero muri cyo bitewe y'iryo rusaku. Umugore w'isaku ntakoreshwa n'Imana. Hari icyo Imana ibiteze ko mugabo niwe watangurana n'isaku, icyo kintu ntuzogishikako. Umugore n'umwigeme agomba gukorana n'Imana, yirinda isaku. Miriam yihereye inyuma, irivuga ngo atafatwa n'imibembe. Ntabwo yabafashe bose Aroni kandi bariko bamuvuga ari babiri. Byafashe Miriam kuko niwe yatanguye isaku. Ukeneye gushika kure ntuja mu mugwi w'abantu bavuga isaku. Miriam yaramuvugishwa ariko yarafite defo yo kuvuga isaku, akavuga ibitamuraba. Umugore ashika kure avuga ibimuraba, avuga ibimwerekeye. Umukobwa ashika kure arabimuraba, akavuga ibimwerekeye. Nabizi ko mudakoma amashyi kubera aho nyene Imana yababwiye kandi. Praise God. Icyambere twigira kuri Miriam, urashobora gukoreshwa n'Imana ariko kandi icyo wirinda. Debora atwigisha iki? Debora yari umuvugishwa. Usomye mu gitabo cy'abacamanza igice cya 4 umurongo wa 3 n'uwa 4, yari umuvugishwa akongera akaba umucamanza. Atwigisha iki? Birashoboka ko umukenyezi cyangwa umwigeme akora ibirenze kimwe, kandi Imana ihugurira imiryango yo gukora ibirenze kimwe. Praise God. Ni umuvugishwa ariko kandi ni umucamanza. Birashoboka ko utunganya urugo ariko kandi uri umudeje. Birashoboka kandi ko urera abana ariko kandi uri umudamu. Debora ni umuvugishwa ariko kandi umucamanza. Duzi ibiganza byawe uti ndakora ibirenze kimwe. Cyangwa ko mushobozwa na mpemu yera. Shaka tumizina rya Yesu. Ese tumigira kwiki? Ese tumigira ku bwenge? Ese ubwenge tumigira ko ntiyavugiraho? Usomye mu gice cya 5, igihe yatumiye amazimano umwami akaza aramubwira ati mugira icyo ushaka ndagikora. Ese yakivuze. Ese yavuze ngo mwami nyemerera uzogaruke ejo nongera abazimane hama nzokivuga. Mu yandi majambo yarafite ubwenge bwo kurara ikirere. Ibi ngomba mvuge ngo nabivuge mu mwanya wo. Ariko nibambira amen. Icyo ngiramvuge ngira nabivuge mu mwanya wo. Ego umwami yanyemereye. Mbega ikirere ni cyiza. Umugore w'ubwenge arara ikirere ibyo agira avuge. Uraraba ibyo ugira uvuge, ugomba ubibwire, aho ugomba ubivugire, n'umwanya ugomba ubivugire. Bakanyumvira amen. Kubenshi ngo zisambuka kubera iki? Barafite ibyo bavuga byari ibyo byari kwemerwa ariko ntibarazi ikirere bagira babivugire. Ese arabwira umwami ati mwana kungiriye ubuntu nyemerera untoneshe n'ejo uzogaruke ku mazimana nongere ndabazimana. Arazi ikirere umwami yaryohewe, bivuga ngo abaha vino hajya umunama ari mu iswingi abona kuvuga icyo akeneye. Uwo mwicaranye mubwire uti igakurana ikirere. Praise God. Ubwenge bwa Esiteri bwari ubwenge bwo kuraba ikirere. Reka nsozerere kuri uyu mwami w'Isheba, umwamikazi
kandi birashoboka ko umugore ari umukuru w'igihugu. Praise God. Hano turashima umwamikazi w'Isheba, birivuga ngo yagiye kuramutsa Salomo, agenda atekeye amazahabu, agenda ajanye vyinshi n'ingamiya, ariko icyo yaragamije kwari ukumwigira ku bwenge. Glory be to God. Umugore ashika kure azotwara abantu n'ibintu, yiga kwigira ku bandi. Iyo uri umukenyezi yateye imbere, ntabwo uzaho kritika ngo Imana zaramuhaye ngo yita umuhinga, ahubwo ugira ubwenge bwo kwigira ku bandi. Uyu mwamikazi w'Isheba aratekera aja kuraba Salomo, icyo yaragamije kwagusha urusaku, araba ubwenge bw'ingene atunganye bwari ku kirima. Praise God. Umwamikazi w'Isheba agiye gusaba Salomo, yagiye amugemuriye, mugabo Salomo nawe aramutekerera. Byumvikana mu mukobwa w'ubwenge ntatangurana no gusaba, atangurana no kwiga. Umugore w'ubwenge ntatangurana no gusaba. Turasaba ko benshi basabiriza, abamama benshi basabiriza, uko ahuye n'umuntu yisumbuye bitewe ndagoye mu rugo byaranse, raho nyongere nta gitenge bangurira nta nakimwe. Oya, umwamikazi w'Isheba yagiye kwiga, ariko ataha bamutekereye. Aho tubabwira amen. Byumvikana mu Imana twiteze ko ni ubwenge bwo kwigira ku bandi. Icyo twigira ku mwamikazi w'Isheba ni ubwenge bwo kwigira ku bandi. Duza ibiganza byawe, ugana amaso yawe, ubwira Imana ati Mana wanzanye muri kino gikorane, ariko ndagusaba ibi byose byavugiwe ngaha ntibitahe ari amajambo gusa, ariko imwemu n'amavuta byari biherekeje ababivuze bishungurukire ku buzima bwawe. Can you close your eyes and start praying? Urashobora kugana amaso yawe ugatangura gusenga aho ugenda uhagaze. Oh, praise the Lord. Can you close your eyes and pray wherever you are? Ubwira Imana utuma give me wisdom, nk'ubwenge nk'ubwo wahaye Esiteri. Umpe ingabire yo kuvuga make, simbe nka Miriyamu yavuga n'ibitamuraba, akavuga n'ibitamwerekeye, akaraba ubuzima bw'abandi aho gutumbera ibijyanye n'umuhamagaro wiwe. Narizi ko wadugije ibiganza byawe, ibireshi by'abamama n'abigeme gusa. Urashobora kuba umupapa hano, Imana ikaguha ubwenge nka Salomo. Nagushimira ijambo ryawe rivugira hano kuri uno mugoroba. Sengera muri iryo jambo, wowe wese uhagaze hano uvugije ibiganza. Sengera mu ijambo ryose ryavuze n'ubacenga. Mwana w'Imana, Imana igushize imbere, ufise aho yashitse, ibikubwiye ko nawe bishoboka. Uhagarare kuri icyo ubwira Imana ngo hari aho bageze, ariko nawe turashobora kuhashika. Tuzi ibiganza bisaba Imana mu izina rya Yesu. Biravuga mu ijambo ryawe rimeze nk'imvura, nk'uko imvura imanutse idasubira hejuru idatohesha isi, niko ijambo ryawe rimeze. Ntirivugaruka ko ridakoze icyo ryategereza gukora. In the name of Jesus. Turashobora ku ijambo ryose ryavugiwe muri kino kibanza. Abigeme agugize ibiganza muri kino kibanza, afise ibyishimo by'uko kuri Karubani. Umumama ari muri kino kibanza, afise ibyishimo byo kubona impinduka runaka. Shakatabarabarimba. Umuntu wese azi abasumbya Esiteri, uhagurutse abakoresha gusumba Debora. Iri joro wandika inkomezi, iri joro wandika amavuta. Mana yo kwizerwa, wewe iyo uhamagara uraba igitsina, iyo uhamagara uraba umutima. Muri bano bantu badugije ibiganza muri kino kibanza,
igihe cya Debora wari kurarondera umuntu ashobora gutabara abantu bose batinye. Ndavuze ngo muri kino gihugu no mu bihugu duhana imbibe no ku isi yose, igihe uzabona hari icyo ukeneye ko kigaragara, hano hari umuntu adugije ibiganza. Ndavuze ngo uzohagurutse muri bano bari ngaha kugira bazane impinduka mu gihugu. Uhamagare muri bano bari ngaha bafate mu minwe amaposita atandukanye mu izina rya Yesu. Ndasenga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko muri bano hari abagiye kubera icyitegererezo abandi muri kino gihugu. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ko muri bano harimo abarongozi beza muri kino gihugu. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ko mu bakozi b'Imana amazina yabo atazozimangana. Hari n'abamama n'abigeme bari hano kuno mugoroba. Je déclare au nom puissant de Jésus kw'ivyo ubutungane n'ivyagorana hariho abamama n'abigeme biteguye muri kino kibanza buzuye mpemu w'Imana. Ivy'ikigega vy'igihugu bigoranye harimo abamama n'abigeme bari hano bazopakira impemu yari muri Yosefu maze bakaba batunganya ibintu mu izina rya Yesu. Udogije ibiganza biravuga nuko ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira nk'uko ubushobozi bwayo budukorera ko buri. Ndasenze mu izina rya Yesu kubera ukora ibirengeye ibyo tugusaba n'ibyo twiyumvira, uwaje hano ntatahane ibyo yagusabye ariko umukore ibirengeye ibyo yavuze mu kanwa n'ibyo yavuze mu vyiyumviro, ibyo yibutse n'ibyo atibutse. Ibyo ndabitangaje mu izina rya Yesu Kristo wacu. Abashimisha Umwami Yesu Kristo.